no kubagore biriho impuissance yabo bayita frigidité. Frigidité simangene bivuga mu Kirundi babyita ubugaragwa bw'umugore. Biva kwinshi naho nyene arashobora kuba yabivukanye kujya kwa kana k'agahungu. Mugabo rero ku bakobwa biragoye kubimenya. Aho utangura kubimenyera urazora kurikirana umwana w'umukobwa ukabona iyo ariko arakura adashaka gukina, atashaka kwegera umuhungu, y'abuhungu butoyi gashaka kubwegera, agama karyagagura, ucubona yuko uwo muntu ashobora kuba afise ikibazo. Ugasanga umwana w'umukobwa aremeye kuja kurongorwa n'umuhungu atakunda, mugabo akaba yakunze amatungo, akaba yakunze ko abaheza iwabo ni heza, iwabo n'umuryango, agaca agenda arirukayo, mugabo azi yuko atarakunda mufitiye. Naho nyene ashitse mu nzu akabona ryatunga naco rimumariye, aguma wa mugabo wiwe ari sesagura cyangwa ari munyegeza, atatangura kuba frigidere kuko abona ko ico agiye kurondera atari ivyo yasanzwe. Ugasanga umwana w'umukobwa aremeye kuja kurongorwa n'umuhungu atakunda, mugabo akaba yakunze amatungo, akaba yakunze ko abaheza iwabo ni heza, iwabo n'umuryango, agaca agenda arirukayo, mugabo azi yuko atarakunda mufitiye. Naho nyene ashitse mu nzu akabona ryatunga naco rimumariye, aguma wa mugabo wiwe ari sesagura cyangwa ari munyegeza, atatangura kuba frigidere kuko abona ko ico agiye kurondera atari ivyo yasanzwe. Ugaca usanga yagiye kurongorwa rero kuri kote y'umugore, yagiye kurongorwa afise nk'uduhungu nka 4 bakundanye, bamwe bita ba ex. Umuhungu ugasanga yagiye arahonja amaze guhonja nko ku mpande 20 cyangwa 30. Ashitse mu rugo kubera yagiye arahonja agasanga hariho ubudasa biba ku mugore cyangwa ku mugabo, usanga hariho ubudasa. Usanga rero cyagihe rero ariko barabagira amabanga y'ububatse, ugasanga yiyumvira ka gahungu bakundana kera, cyangwa ugasanga ko yumvira ya nkumi bakundana kera. Amahoro mwebwe mwese bakunzi ba Peace International TV kuri YouTube no kuri Facebook. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe, ubwo tugiye kurabira hamwe impamvu ituma ingo nyinshi zisambuka muri kino gihe, aho bivugwa yuko ari ikibazo cyuko amabanga y'abubatse atarangurwa neza ku bagabo, ugasanga bafise ingorane ico bita impuissance sexuelle, naho ku bakenyezi bakaba bafite ico bita frigidité canke ico bita ubugaragwa mu Kirundi. Ariko rero umuntu ashobora kwibaza bino bibazo, mbega iyo niyo mvo nyamukuru ituma izo ngo zisambuka? Mbega izo ngorane ziva kuki? Hoba hariho umuti? Abakenyezi canke abagabo bovyifatamo gute? Rero ivyo nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe, nkuko mubibona imbere ya kamera zanyu za Peace International TV. Turi kumwe n'umushinga ntahe agiye kutwiganira byinshi cyane. Reka tumuhe ikaze, turabaramukije. Ndakuramukije nanje Moise. Ego, ikaze cyane kuri Peace International TV. Murakoze cyane, ndabashimiye. Kuba abantu batabazi bovuga yuko muri bande? Jewe nitwa Ibiyaka Posiano, nkaba njejwe akatya k'abana mu Shirahamwe Giriyuja, ndakurikirana akatya k'abana muri Shirahamwe Giriyuja. Hanyuma nkaba naraciye no muri medicine, hanyuma nico gituma rero maze iminsi ngira ubushakashatsi kuvyerekeye gituma ingo zisambuka, surtout kuri sexualité. Ndiko ndagira ubushakashatsi, ndiko ndandika n'igitabo kivyerekeye. Rero nkaba nagize ubushakashatsi, nkaba nzi ibintu byinshi, nico gituma ngira mwantumiye kubera muzi ko ndabizi. Ego cyane. Nuko rero bakunzi ba PITV murumva yuko turi kumwe n'inzobere, umuntu afise ubumenyi bwinshi muri ivyo bintu. Nuko rero pensier ikibazo ca mbere, mbega iyo bavuze ubushobozi buke bwo kurangura amabanga y'abubatse ku bagabo baba bashatse kuvuga iki? Aho baba bashatse kuvuga mu Gifaransa bacita impuissance masculine, baba bashatse kuvuga mu Kirundi ubumuga bw'umugabo. Ubumuga bw'umugabo no kuvuga baba bashatse kuvuga ati na muramubona agenda amengana umuntu, ukabona afise amaso meza, amaguru meza, ahagaze neza, yambara neza, mugabo mu nzu ugasanga afise ingorane y'ubwo bumuga. Ubwo bumuga buva hehe? Arabuvukana? Ni ingwara yandukira? Bimeze gute? Ubumuga bw'umugabo kuvyerekeye amabanga yo kwabirana biva kwinshi. Hariho ubumuga mvukanwa,
hariho ubumuga mvukanwa no kuvuga umwana akavuka mugabo birinyegeje bimenyekana yaramaze gukura kenshi mu kirundi bavyita ngo yarakorokewe nk'abantu bazi ikirundi cakera bavuga ngo uruzogi ngo rwaramuguyeko kenshi uruzogi ruko ruragaragara abavyeyi bacu barucunga kugira ngo ntirumugwe kukanduze kukana kiwe hanyuma rero ubwo bumuga mvukanwa buragoye kubona ariko abavyeyi barasabwe kwamakurikirana abana babo bahungu kubera uduhungu tukiri duto iyo tuvyutse n'ukuze birashika iyo tuvyutse kenshi agasobero kiwe karaduza umutwe nico gituma rero umuvyeyi okwama acunza akana kiwe mu gatondo karaba yuko agasobero kiwe kaduza umutwe igihe amaze iminsi abona yuko kataduza umutwe aca atangura rero kwibaza ikibazo washaka cagenda abaze muganga ati jewe umwana wanje ndabona umenga avyutse mbona umenga agasobero ndikavyuka ubwo n'ubumuga rero mvukanwa kandi bugoye kudetekta bugoye kumenya hari n'ubumuga rero ugasanga umugabo yagize mariage akomeye mu nyuma akagira ingorane kubera diabete diabete yasibije igihugu yasibije ingo diabete iyikaze cyane birashika yahora akomeye usanga yabaye ikimuga hariho n'ibindi bishika ugasanga yaragize accident y'imodoka accident y'imoto yaramugonze yaraguye kuri etage yarakubise umutwe hasi ugasanga colonne vertebrale yarabaye nabi canke ugasanga amatengatwa yaraguye hasi ugaca usanga rero ni ingorane kubera accident yamushikiye aho rero naho nyene no kuja kwa muganga bakamurabira igituma bakabarabira igituma ibyaparanganye byari byo hari ikindi kigira gatatu kuvyerekeye ubumuga bw'umugabo hariho igihe urabona ko hari ubukene bwinshi hari ingorane nyinshi ibi byanuze stress y'ubukene stress yo kuronka ration stress yo kubaka inzu stress yo gupanga inzu stress yo kwigisha abana stress y'umugore mwijora muraza sinziriye stress y'amadeni mu mabanke na stress y'kwimvira ngena zo kwibagashikana urumva byinshi ibyo birashika rero ugasanga ama stress nayo naratuma umuntu acika ikimuga kandi yarakomeye hariho rero n'ubumuga bwa nyuma bushika kubera imyaka haragera imyaka ikakubana myinshi kuko hariho muscle bita sphincter ariyo iraba ibihimba by'irondoka byose iyo muscle sphincter rero irasaza kujya kwibindi byose amaserire arasaza sphincter imaze gusaza rero nta bushobozi abagishoboye bwo kurangura amabanga y'abubatsi. Murakoze cyane tugarutse ku bana mwavuze yuko bamusanga barakorokewe ariko dukunze kumva bavuga yuko ngo hariho ubundi buhinga ngo abavyeyi ngo bakoresha mu kuvura ico kibazo c'abana babo ivyo hari ico mubiziko? Ivyo naje navyumva yuko iyo umwana yakorokewe baca bagenda ngo nyina ngo agashatse ngafata akana akakishira ko hejuru agafiza samba yuko kari hejuru yiwe ivyo nubeshi nta muntu umenye ivyo ari byo ariko hari n'abagenda mu bapfumu batwara abana mu bapfumu urazi ko ivy'abapfumu vyeze ariko n'ivyo bapfumu ntavyo vyikiye ko yagenda mu Kristo mu bisanzwe umuti uhari nuko woca ugenda ukaraba mu pediatre cyangwa mu ginekologe ukabimwiganira buke akaguha impanuro akakubwira ico umwene wo bigenza utira uraja mu bintu vyarumenyi ni shetani no gukoresha ibintu moderne. Kumbure hariho bamwe boba bibaza yuko ubumuga bwo kutarangura amabanga y'abubatse ku bagabo vyoba biva ukuntu igitsina cyabo kingana ivyo haraho bihuriye? Oya naho bihuriye mu bisanzwe igitsina cy'umugabo uburebure bwacu butoyi ni santimetero 8 uburebure burengeje ni santimetero 22 hari abari hagati na hagati hari abagomba kwegereza 19 hari abagomba kwegereza 8 ariko nagomba mpumurize abagabo ntihagire umugabo iyo afise agakoresho gatoyi yogira ubwoba ngo ndapfuye ntavyo nshoboye burya biva kuri buryo bwose ukoresheje ari gato ari kinini byose birakora biva ngene mwavuganye n'umufasoni wawe
akakubwira nyene ubigenza ko mu ngo ni communication, kuvugana akavuga ati jewe neze uku nuku reka tugire uku nuku jewe ndiyo reka tugize uku nuku. Rero nakuba mpumuriza abagabo ntimugire complexe kuvyerekeye ingene igikoresho cyabo kingana. Kumbore aho tuvuze ku bagabo, ku bakenyezi naho twavuze yuko hari ico bita frigidité, bobo bimeze gute, bisigura iki? Ego no kubagore biriho impuissance yabo bayita frigidité. Frigidité simanye nevuga mu Kirundi babyita ubugaragwa bw'umugore. Biva kwinshi naho nyene arashobora kuba yabivukanye kujya kwa kana k'agahungu. Mugabo rero ku bakobwa biragoye kubimenya. Aho utangura kubimenyera urazora kurikirana umwana w'umukobwa ukabona iyo ariko arakura adashaka gukina, atashaka kwegera umuhungu y'abuhungu butoyi, gashaka kubwegera, agama karyagagura, ucubona yuko uwo muntu ashobora kuba afise ikibazo. Hari n'ikindi gihe rero ku mufasoni bishika amaze kuba adolescente ukabona yuko naho nyene adakeneye umuhungu, ukabona ko atamuhungu n'umwe ari yaza kumuramutsa, bimwe bita kubenga, ugasanga yamabenga bakibaza ngo ubwishime, kumbe rero ni ingorane bafise. Hanyuma rero amaze kubaka, amaze kugira amabanga yubatse, aca usanga ari igiti, usanga atavye ashaka adashaka umuntu amukorako. Ama rero ugasanga kinyabavyeyi ciwe nticoroshe yuko umugabo yomwinjiramwo. Ugasanga rero umugabo arababara ariko aramwinjiramwo, agaca abona ati aha uwo muntu aragwaye. Uti biva ku kirere. Ku mukobwa biva ku mice itatu naho nyene. Umwana w'umukobwa yakuze abona se akubita nyina, aryagagura nyina, ajaborewe, agakubita nyina, agakubita abana, akaba brutale. Umwana w'umukobwa acakura yankase. Akuze yankase rero biba bigoye, aca yanka kira gitsina c'umugabo wese, aca avuga ati kumbe umeze nka papa, urumva niyo naja kurongorwa azohava nkubitwa nka papa. Ivyo rero mwabavyeyi babagabo mwe mukubita abagore abana b'abakobwa babona, mumenye ko murabakwegera akarambaraye. Ikindi gishobora kuvako, birashobora kuva ku ngwara, kandi no kubagabo nico kimwe, yaragwaye za ngwara za sifilisi, za gonore, yaragwaye ingwara za hariya nyene mu bihimba vy'irondoka, birashobora kumutera aca yanka umugabo kubera igihe abirangura akaba yaciye yandura sifilisi, akababara, urazi ko ariko umukoya ababara, aca atangura kwanka umugabo. Ikindi naco, umukobwa yarabaye yafashwe ku nguvu akiri muto. Burya bwana bw'ubukobwa dusiga muhira tugasigana ababoyi basigara bufata ku nguvu. Barya abana b'abakobwa mutuma kuvoma, bakagenda kuvoma kure bonyene, barabafata ku nguvu, baca bakura rero yanka igitsina gabo kubera yarababaye igihe yamuvyora. Afise igikomere ku mutima, umva afise igikomere ku mutima, ntakeneye rero umugabo. Ni hahandi ubona bapfa kumuforosa mugabo atabishaka. Ahandi naho nyene birashobora gushika akaba yaragize accident, karakubise umutwe hasi cyangwa umugongo hasi, naho nyene birashika kuko byose biva mu mutwe, biva muri hypophyse, yakubise hasi ubwongo, ashobora kugira ingorane. Hari ikindi naco gikunda gushika kuri frigidité y'umukobwa, ibita mariage forcé, umuntu kakurongwa ku nguvu. Nivyo gufata umwana w'umukobwa ngo yabonye urugabo rw'urutama nka jewe rutunze, nyina na se bagaca bamushingira ko ku nguvu, apfa kugenda atabishaka, nta rukundo rurimwo, ni guforce, aca ashika rero aba frigide kuko nta rukundo amufitiye, yagiye kubera ayo mafaranga. Kandi uko nako n'imyaka itangana, n'umutama imyaka 60 n'abafite imyaka 18, urumva ko umwana w'umukobwa yoguma ari frigide. Hari ikindi cyanyuma, izi mariage tugira ku marongo, usanga umwana w'umukobwa aremeye kuja kurongorwa n'umuhungu atakunda, muga akaba yakunze amatungo, akaba yakunze ko abaheza iwabo ni heza, iwabo n'umuryango, agaca agenda arirukayo, mugabo azi yuko atarakunda amufitiye. Naho nyene ashitse mu nzu akabona ryatunga naco rimumariye, aguma wa mugabo wiwe ari sesagura cyangwa ari munyegeza, aca atangura kuba frigidere kuko arabona ko ico agiye kurondera atari ivyo yasanze. Wamaze kudundagura aho biva ku bahungu cyangwa ku bagabo no ku bakenyezi. Rero ikibazo nyamukuru,
bigenda gute iyo abo babiri umwe afise ikibazo undi ntakigire ariko urugo rwabo bikarangira rusambutse? Ego, ico ni ikibazo ciza. Iyo bagombye kwahukana bamerewe nabi hanyina bababwira ngo niko zubakwa ugenda ukenyerereko. Urumva rero umwana w'umufasoni aragenda akaronka ahantu agatangura kuba desu ntakabona ivyo yagiye kurondera si vyaronse, agatangura rero kwabankana n'umugabo wiwe cyangwa umugabo nawe nyene ivyo yarondera ku mukobwa yazi ko ari mwiza agasanga ni frigidere bagaca bankana. Ugasanga umwana w'umukobwa aremeye kuja kurongorwa n'umuhungu atakunda muga akaba yakunze amatungo, akaba yakunze ko abaheza iwabo ni heza iwabo n'umuryango, agaca agenda arirukayo mugabo azi yuko atarakunda mufitiye. Nawe nyene ashitse mu nzu akabona ryatunga naco rimumariye, aguma wa mugabo wiwe ari sesagura cyangwa ari munyegeza, atatangura kuba frigidere kuko abona ko ico agiye kurondera atari vyo yasanze. Vyinshi bihagarariye aho nyene, ugasanga ico agiye kurondera si caronse, gaca atangura yo kumva ko amushisha aramushisha. Mugabo ico no bahanura abubatse communication non violente, bafite communication non violente, kuvugana bakavugisha ukuri ndakavugisha ukuri, umugabo akabwira ukuri umugore akabwiriza ukuri, kandi si kuvyerekeye ku mabanga yubatse gusa, kuvyereka urugo vyose ari itunga ari biki mukavugana hanyuma bisha bigenda neza, kuko naho ataburyohe yoronka umwana w'umugore mu nzu umwakaronka communication akaronka iyago nta ngorane biba ntizisambuka. Kumbure nizihe mpanuro wotekerera abubatse mu gihe bahuye umwe yarigeze kuba yaraciye mu ngeso mbi agasanga agiye kubaka ivyo yari yaramenyereye sivyo yiteze cyangwa sivyo ahasanze? Nizihe mpanuro wobatekera? Urabona ibintu byarahindutse. Kera barongorana umwe ataramenya umugabo undi ataramenya umugore, bagaca bakura mu rugo umwe wese n'uyu undi n'uyu. Mugabo muri bihe tugezemwo kubera ibi vy'amafilme pornographique, ibi vy'amatelefone, abana baramaze kumenya ibintu byinshi, baramaze kumenya umugabo ibintu vyiwe, baramaze kumenya umugore ibintu vyiwe, bagaca batangura rero kurondera abana b'adolescente cyangwa b'adolescent, bagaca batangura kurondera nyene bohuza ibitsina kandi mariage itaragera. Ugaca usanga yagiye kurongorwa rero kuri kote y'umugore, yagiye kurongorwa afise nk'uduhungu nka 4 bakundanye bamwe bita ba ex. Umuhungu ugasanga yagiye arahonja amaze guhonja nko ku mpande 20 cyangwa 30. Ashitse mu rugo kubera yagiye arahonja agasanga hariho ubudasa biba ku mugore cyangwa ku mugabo, usanga hariho ubudasa. Usanga rero cyagihe rero ariko baragira amabanga y'ububatse, ugasanga yiyumvira kagahungu bakundana kera cyangwa ugasanga ko yumvira ya nkumi bakundana kera. Ivyo rero no bahanwa yuko bobiheba mwamaze kubakana, kuko ajya urugo ni Imana iruhira. Mwamaze kubakana Imana yamukwandikiye cuheba bijya by'aba ex bitaba ex mu Gifaransa, aba ex cubaheba kuko niwe wasambura ingo cyane, bariko barasambura ingo gose. Kandi ico no hano ikindi abubatse bagiye kubakana, vuga nukuri, uvuga uti je nafise mu ex n'uyu naje nafise mu ex n'uyu amumenye, kuko umunyegeje akabimenya akamumenya mu nyuma munyegeje nibindi muvuge. Hama rero mu rugo mugubakire mu gusenga musenge aba ex mu bahebe, kuko aba ex bakubera impambamye shetani ikoreshaho yamademe busambanye ikoresha aba ex gusanga urugo rurasambutse kandi mataza kugubakira ku Mana. Kandi rero urugo rugirwa n'umugabo n'umugore n'abana. Nico gituma rero mwogenda mukaheba ukagiti ngiye kugira mariage, kandi nta madabivuga ubwize uti je ndagiye kugira mariage, uca ufata decision yuko uhevye aba ex, uhevye gusambana, uhevye kuja hanze, kuko kuja hanze bisambura ibintu byinshi cyane. Impanuro abavyeyi bohereza abana babo baba biteguriye kuzorongora cyangwa kuzorongurwa muri kazoza, n'impanuro kugwaruka ugwabwo bonyene kuntu bo kwitwara mu minsi y'ubusore bwabo. Neza cyane. Urabona ubu na leta yarahagurutse, kuko mu byerekeye inyigisho mu yindwi barashizemo ivyerekeye sexualité, umenga no mu y'icenda baravyiga, no muri superieur baravyiga. Ni vyiza cyane kuvyigisha abana
kubyigisha abanyeshuri mugabo nabo bavyigisha mu mashuri birakeneye ko abavyeyi nabo bagira uruhara mwana w'umukobwa mwegera umwana w'umukobwa wawe amaze kuba mu adolescent amaze gushika imyaka 14 mwegere umubwire kuko hajya benshi bazi yuko ngo reka numvirize reka nje guhonja ubwira ko ndavuga abavyeyi muhereza impanuro abana b'abakobwa ntihagenda kimwe bamanyegezwa abana b'abahungu bo ntibanagoye baragenda mu manuze mu marigara bakabimenyerayo naho uvuga omenga uri kubita ku rutare ariko cyane cyane abana b'abakobwa barumva muzura abana b'abakobwa barumva mama w'umuntu egera umwana w'umukobwa umubwire cyane cyane wewe yumviriza we gusumba kumviriza se kuko se ariko arabimuhanura ucumenga nishira soni mugabo umwana w'umukobwa gifise nyina namuhagurukire se nawe ntagende ku muhungu wiwe bajane mu kabare babiganire amubwire intambamye yavyo hanyuma rero kandi impanuro noha abo bana nabo bahebe kuja ku marigara bahebe kunyura umogi bahebe kunywa inzoga kuko inzoga n'urumogi nivyo bituma baza guhonja igihe utaragira mariage bihebe mwaba jeune bihebe nta kamaro bifise bitera ingwara bitera ama cancer d'oliteris bitera ama syphilis bitera ama gonocoxie bitera sida bigutera deception n'ibintu byinshi cyane nibaza ko mwo biheba mukira abajene mukarindira umunsi wo kubaka kumbura bavuga ati bibwirwa benshi bikumvwa na bene vyo andi baza yuko kubo vyerekeye bamaze kuvyumva cyane reka ronda gushimire cyane ku kanya mwaduhaye twizera ko n'ikindi gihe muzoshobora kwitaba akamo kacu urakoze cyane Moize byanyeretse yuko nyizeye mu kuntumira kandi upfa kunkubita urusinga ntanza ndiruka yego nuko rero bakozi ba PITV mararangije kumva byinshi cyane ukuntu ingo zishobora kubakwa kandi ku rugero rwiza cyane mwari kumwe na Moize Ndayiragije mubandanye mudushigikira kugira subscribe like na share kuri Peace International TV naho butaha.